uburyohe sankunda burantangaza rwose n'ubuntu yangiriye nibwo bubimenyesha ndosama horashitse n'umunezero mwinshi n'uwa Yesu ndabizi nawe nyene n'uwanje abadafise Yesu hariho ico batazi nibabona urukundo uhora dukunda. Amina. Amen. Amina, amina. Amen. Ngamaze kubona umuntu turi kumwe twagomba tumusabe atwidondore. Murakoze. Nitwa Kagena Yvette, ndi mudamu, ndubatse, mfise abana, mfise basenge, mfise abavyeyi, mfise umugabo, mfise abagenzi, inshuti, ababanyi, nikuri ndi murundi kazi. Awe, Kanyana Yvette ndetse tuganire gatoyi. Kanyana Yvette ku bantu batamuzi inyuma y'uwo mwidondoro, undi mwidondoro wovuga abantu bo kumenya neza cyane no wa. Okay. Ndi mukinyi wa filime ndundi. Ndi mukinyi wa filime ndundi. Ego, nk'ibindi ndadandaza impuzu z'abakobwa n'abadamu, za balo, amakanzu, amajipo n'amashati y'uduswa. Good. Avuze ko ari umukinyi wa filime, twagomba tubwire urugendo rwa muri make rwa filime. Ego. Urugendo rwanje rwa filime ndavuga ati ndashima Imana cyane aho bigeze no munsi aho ndarugejeje ndavuga ati ndi mu ntango nziza nakure ndashika cyane ariko intango ndayibona. Ego natanguye gukina filime zibona muri 2022 yego muri 2020 ndavyibuka ico gihe nari mu mastage Ingozi hanyuma ncambona apere ya casting ncambona casting kuri page ya Sabas nkuru nziza hanyuma ndiyandikisha baradusaba vyama nimero ya WhatsApp ca ndiyandikisha hanyuma ca ndamanuka i Bujumbura kubera niho nari sanzwe mba nayo ruguru nari ndiyo mu mastage yo kwishura rero nca ndamanuka iyo tariki ndahaba muri casting mbona Imana ikiganza ciza ndakibona mbere nabonyeho n'abantu nakunda gose nifuza no kubona nka Rivera na Mugisha ugira kinye filme ya filme gabasha nayo yarantera ubwoba sana rero bajya bose ndababona ndanezerwa basapasi ndababona mu maso sinabwabona yego ndanezerwa amare casting igenda neza barantora nce ndatangura ndakina muri filme yitwa Ubuzima nakinye mu gice ca nyuma muri filme Ubuzima ya Sabasi ya JN hanyuma nce ndabandanya muri filme Ingaruka ariyo nabonyemwo umugisha munini ukomeye gose narose mu icuti ndaronkamwe amafaranga ndaronkamwe ibintu byinshi n'ukuri ndabishima Imana cyane. Yego Urakoze cyane. Utarashika hiyo niki catumye uhitamo kuja gukina filime? Gukina filime nibaza yuko byiba byari bindi mu maraso guhera kera kuko je narazikunda. Icambere narakunda kuraba filime ariko nakunda kubona izinyarwanda nazijya z'abantu zeya bamwe bambara udukanzu abahindi ngo tunace zijya nizo twara tubona nazijya z'ibipfusi nabijya bya makonongo naki zijya nizo nahora mbona. Yego nkama rero filime neza ndazikunda mu nyuma ndatangura ndakina ibintu vy'ama audio twaracisha filime ziva filime no
yari bikino byari bikino abari mu ntara zo hagati mu gihugu barazizi zica kuri radio buntu ijwi ry'imfuvyi n'abapfakazi isamiranira haje Ngozi ibuye twebwe twakina muri cahani heza niyo nari sanzwe ndi rero aho niho natanguriye kuronka akantu k'agaforomasiyo ku bijyanye na filime nkura ndazikunda kubera ko je zaranyigisha cyane urabona hari igihe bishika ugasanga umuntu ariko arasinzirira mu ishengero ariko mu by'ukuri kuraraba agafilime sindumva umuntu yasinziriye ariko araraba filime yabaye motive nayo yayikunze ngo ayisinzirire ahubwo rira akantu kagose nyene mpaka uyimaze umenye birangiriye he rero nanje narabonye ko aho hantu byoroshe kuhacisha ivuga butumwa hari guhanura umuntu ikintu ciza hari guhanura ibintu nyambani ibintu byo bigezweho bijanye n'amasuku bijanye n'iki kuko jico maze kubona mwe mwibi bintu nukuri birigisha bimwe bimeze neza kuko abantu bakabikurikirana neza tagusamara je ndibuka hari ibiraka byinshi twagiye gukora tukiri nkiri muri akabu yacisha ico kiganiro kuri radio buntu na none umunsi mangira gicisha yego rero twararonka ibiraka tukagenda mu bintu vya publicité tukavuga akamaro k'ibintu ku matere bateguye nyene abantu bakaza ari benshi tugakina tuvuga ibijanye n'ivyo bintu bashaka ko twamamaza hewe bigahurumbirwa gose abantu bakabikunda kubera ko kuburyo twabitanzemwo message bivaye no kugene nyene twabikoze ugasanga ni sawa ndibuka rero n'ikindi kintu twigeze gukina kijanye n'indwara zo mu mutwe indwara zo mu mutwe kungere zifata icyo kintu ndibuka ko twigeze kugikorako kandi kweri cyaraduha udufaranga rero abantu barize natwebwe turiga neza by'ukuri ndavuga ati ikintu ca filime ni ciza ahubwo mbere n'icyubahwe kiratanga inyigisho byihuse umuntu agahita atahura ikintu byihuse biciye mu gukina yego urakoze ugerageje kuraba ingene abantu bakikana filime mu Burundi ubone kwirikana ku rugezo rwiza n'ingero zose z'abantu abakuze abakiri bato haracarimwe agahazi gusa nta wovuga ngo agirene gusa turashima aho bigeze uno munsi turashima kuko siko vyahoze oya siko vyahoze kera niyo minsi yahera ubonye umuntu ariko arakina filime iki w'umurundi n'umukenyezi hewe wamenga umuntu wihaye barabara wamenga umuntu wigaba wabaye ikirara iki nyene bakakubonamo ishusho atari y'umuco w'abarundi ahubwo umenga wewe ugomba wiha imico y'abazungu ukamenga neza n'ukuri ugira wiha ahandi hantu wewe ugomba uhagarare ahandi hantu hejuru ariko uno munsi biriko biraza kuko nabo ni benshi bariko baratwankuhaja aho uciye bakakumenya urumva bakuramutsa ive turagukunda hariho n'abaguhezagira bakaguha amafaranga nukuri wowe uramarira umunsi neza ndanezerwa ndiga kandi ntababaye nkanatwenga mperuka gutwenga kera rero ibyo ukumva yuko abantu bariko baravyakira by'ukuri ariko ku rundi ruhande hariho abandi bantu nyene batarabitegera batarabitahura bagafise ruriya rujijo bakavuga ati none wewe ushobora gukinana n'umuntu ukamwita ngo n'umugabo wawe gute kandi atari umugabo wawe ivyo bintu sivyo ivyo bintu s'umuco abo bantu baracariho umugabo jewe wabimbajije narigeze kumubwira ati oya tuba tugomba kwigisha inyigisho ishitse singombwa rero ngo duce dukenana n'umugabo wanje wa nyawe ahubwo ikibi nuko twoca tubigira vyanyavyo akaba umugabo wanje kandi atariwe kibi nuko twoca tubigira vyanyavyo nandi ho gutanga inyigisho ivyo ni ibintu bisanzwe kuko no ku kazi murakorana n'abagabo no ku kazi mugakorana n'abandi bantu
Okay, wewe ukije mu by'amafilme abantu bakwegereye umuryango wawe wavuze ko umuryango w'inshuti bavyakiriye gute bakikora mu filme ya mbere? Bo abantu bamwe muri famiye je bari basanzwe babizi impano ko ndayifise ndavuga nk'abo muri famiye nakuriyemo ni kuvuga nko muri famiye ku bavyeyi ku bavukanyi aho nyine iyo famiye nakuriyemo yiwacu abo bari babizi gusa bavuze ati courage babonye nteye yindi ntambuko bavuze ati courage kuko bo bari basanzwe bayizi ariko ku bandi ababanyi bashasha canke n'abandi batari bamenyereye aho Ngozi barabanje baratangira ati yampaye isuka hewe ivyo bintu urabikora ivyo bintu urabizi ivyo bintu urabishoboye ubwo ivyo bintu ni vyiza ubwo ivyo bintu biremewe tureture nyene utujambo ariko buke bagenda baratahura nogenda batahuza bongera nabo nyene bagerageza kurondeza nimba rero filime ndundi meze gute ubu baravyumva nabo nyene ni sawa kweri nta kibazo. Birakazi niye filme wakinye gatuma abantu benshi bakomeye wari wakinye hore imeze gute? Nakinye muri filme Ingaruka niyo yatumye abantu benshi bamenya badashe nakinye ndi umuntu adashobotse na gato ntaho mfatwa ntaho mpagaze noneho nyene niko banyita ngo ntaho mpagaze nuze nawe wari senge wanje akitwa ngo ntaho mvukiye n'ubundi nawe nyene Isolange nawe bamwita ngo ntaho yagiye urumva twari umuryango w'abantaho rero iyo niyo filime abantu benshi bamenyemwo muga vraiment nakinye ndi muntu nakinye role y'umuntu atameze neza umuntu afata nabi abakiri hasi afata nabi abapangayi biwe akabasohora atitaye kuco bazoba ejo ngira ngo ujya muntu nari muri filime ni wa muntu usanga hari avuga ati jewe ndahiriwe ndatunganiwe ndikwije ariko ibisigaye abo batararonka byo ntumbwira akabona nk'umucafu ego nari uwo muntu kwere muri iyo filime niwo bari bampaye ngombe nari uwo because abantu benshi bakuzi nk'umuntu akunda gutwenza amafilme canke iyo bishitse agakina hole gukaranye na karagose ngo cyane kuri hole yo gutwenza mu buzima busanzwe umeze gute ko abantu batakuzi? Ngende kiraho hari uwo twahuye muri ville acambwira ati Yves ngo je natanguye ndakwanga cyane ngo kungene mu kuvuga ngo uvuga utwenga ngo bikinga muri film ngo muvuga utwenga ngo numva biranshishe pe ngo mugabo ubu ngo nanje byaramfashe ngo mu kuvuga sigaye mvuga ntwenga ngo ibintu byose ndabivuga umenga sindi seriye ngo nukuri ngo sinokubwira ngo je sigaye ndagukunda cyane. Rero aka kantu ko umenga harimo akantu k'agakomedi sinzi ngirana umwanditsi nawe yoba yarabonye ko ako kantu noba ndagashobora agashaza arakanyandikiramo Yesene wakinye bikagusigaramo canke ikakunezera kurusha izindi zose mu filime umaze gukina? Sinavuga ngo filime nakinye ikasigaramo yose niyihe nayo nobona mugabo isene hari isene nakinye none umunsi numva yansigaye mu by'ukuri isene bampaye ngo nkine njana umugore ku mupfumu kugira ngo uwo mugore asabe umuti wo kwica umwana w'umugabo wiwe ahubwo nkataha je uwiwanje ari we sanga yapfuye mu gishingo cyo wundi habwa agapfa kwanje nukuri ni hatari kweli ego iyo sene yagumye mu mutwe ndavuga ati kumbe ugwipfuriza mukaso ukatwara nyoko ego iyo sene ndayibuka yari muri filime Intore Ntindi. Urakoze cyane urafise filime ziwawe umaze gukina zo bari zingahe uzikeneye dusanga kuri platform yitwa ngwiki? Jewe ndafise izo maze gukina ziri kuri channel yanje nitwa
kuri YouTube nitwa Kanyana Yvette TV, ushuzibona zize zaruriye abandi rutakwibagiye, ni kuri ziraryoshe kandi zimara umwanya muto, ariko harimo inyigisho no kunezerwa umuntu agatwenga. Ariko Murakoze cyane. Ifilime wowe uri kurakina muri ino minsi ni izahe? muri no minsi ndiko ndakina muri filime akamuna utarakaraba agenda karabe kararyoshe, kari kuri JN YouTube tukabona ni n'umwamikazi ya Fani. Nagomba ko umuntu ataza akamuna batera kamo kuza kuraba akamuna. Akamuna risobanurwa na kamaramaza na kajembegete na kumiro. Urumva rero nyene koko ivy'akamuna nakamuna nakumiro. Nukuri umuntu atarajayo novuga ati arahomba, kandi iyo basigaye ari umwe kuko benshi niho duhurira. Harimo inyigisho nyinshi zitandukanye ku bantu batandukanye. Nukuri wowe utayiraba ngo buhomba cyane. Igore uguru tumega naho tubutwa umunsi umwe ukarabe. Ifilme yindi nayo muraba ifilme Umwamikazi yo kwa Fani Ravine. Nukuri ni filme nziza cyane. Irateye ukuntu nyene uyiravye uranezerwa, ahandi kumva iki nyene, kandi ukiga kuko ni filme yaherewe gukinirwa ruguru. Ni filme yahereye gukinirwa ruguru, nanje narimo. Nitwa Beya. Nk'uwo guha gutwara igisata kitwarirwamo amafilme mu Burundi, ni kihe kintu wokora kugira ngo filme zitere imbere? Jewe umuntu yompa ati nurongore igisata ca filme ndundi, ikintu ca mbere nokora nobanza ngashigikira abakinyi ba filme ndundi. Ndabasanze mu migwi barimo, nkabanza nkabashira hamwe, hanyuma nkababaza ibitagenda neza, nkababaza aho bitagenda neza n'icokorwa kugira ngo bigende neza. Gutyo tukigira hamwe ico kibazo tukagitora umuti. Igisata ca filme ndundi naco kikaba kimwe mu bintu vyoba bigomba kuzigirwako, zirya bije z'umwaka zikorwa naco kikajamwo, kujya k'umuziki nawe nyene washikiriwe na filme ndundi nayo igashikirwa, kuko nayo ni igisata ciza gifasha abantu mu guhanura ibintu biriya. Gutyo n'iterambere riraheza rikoroha, kuko iyo ibintu biriko birakorwa n'abantu bazima bari ku rutonde bahindutse, ibintu bigenda neza cyane. Yakoze nakaye kamotera abagwaruka rw'abakobwa n'abahungu bifuza kuja muri filme ndundi. Akamonotera ugwaruka bifuza kwinjira amafilme ndundi, nokabatera ndababwira ati ni karibu, imiryango iruguruye, muze mwige mukore filme ndundi, kuko ifilme ni ikintu ciza. Mw'ubu buryo kiratanga uburyo bw'amafaranga, kandi kikongera kikaguhindurira kuba umuntu mwiza, mbere kikanakwigisha ukungene ushobora kuba mu situation mu bihe ibi bigoye byoroshe, iki byose ukagendera bimenyeramwo. Harimo inyigisho zikwigisha wowe, kandi nawe ukongera ugahinduka ishuri ry'abandi. Nobabwira rero ati ntibitinye, harimo n'abamama bakuze nabo nyene ntibitinye, n'abantu b'abapapa bakuze nabo nyene ntibitinye. Ni karibu, kuko umuntu aheza gutanga message aha kwisi ari uko Imana yamusizeho imuhamagaye. Rero ntiwitinye ngo nuko wabukuze, oya, ico gihe nyene ugezemwo abantu baracagukeneye kugira ngo ubahe inyigisho, baracakeneye inyigisho zivuye kuri wewe. Hari utu extrait wahora ukora twatwenza abantu, hari kamwe waba wibuka ukadukorera? Hariho kamwe novuga ati ndanyarutse kwibuka.
kakandi ko nasoneshereje ikanzu umugabo ariko hari mu majambo ntabwo nari nabishize mu ngiro ego nasoneshereje ikanzu umugabo ngo twese turabageni mu ijuru nta mugabo nta mugore ntaki ahubwo twese turabageni Kristo ni wazoba ari umukwe wacu rero ako kantu nari nagacishije ko ndakagirane ndagakora kandi nagakoreye ku telefone ego harimo inyigisho yuko umuntu ashobora gusobanurirwa ibintu by'impwemu ariko wakabitwara mu mubiri kandi bitari bikwiye kuja mu mubiri urumva aho twari twagiye gusengera bari batubwiye bati twese turabageni nitwitegure tumesura amakanzu yacu by'ukuri twese tuzobe dushajije kuri uwo munsi Kristo azoza kudutora umukwe azoza kudutora twebwe abageni rero jeje ndabitwara mu mubiri ti umugabo wanje ko nza takanzu nimwe afise reka ngende ndamushoneshereza ibubu yiyemera ibubu igera ku gitsi azoshika yambaye kumbe batubwira ati imitima yacu ntikwiye gusatsa isatsi vyiza ibe inyankamugayo ibe inyankagicumuro ibe iyitanduye jeho rero nabitwaye mu uwo mubiri ngo ndabijanye mu ikanzu isanzwe kumbe ikanzu bambwira ni ikanzu yo kwambika umutima wanje si ikanzu yo kwambara ngaha izi bakumvise